kubarungika batari bake mu mawose yatandukanye kandi turabashimira cyane abakiriya bacu beza tumaze kurungika baguma baduha n'abandi vraiment n'abantu b'umugisha. Ni ikindi kintu murushije yandi ma agence nakaye karusho kari muri ALTA abandi batagira? Akarusho kari muri ALTA tubafasha cyane cyane nk'abantu baja DUBAII. Urabona DUBAII iriko yakira abantu benshi batandukanye, hariho abantu ushobora gusanga atamenya ati iki kintu ndakironderera hehe. Urazi ko nko kuja DUBAII ntugenda utagira visa kandi ya visa ukeneye tike, kandi ufise visa na tike navyo nyene ntibikwiye. Ukenera no kuvino uri siyanfije ndafise akazi ngiye gukorana ndafise ubunyakira. Rero muri ALTA utwituye turagufasha ku bijanye na visa ntizoca iwacu gusa biroroshe tugufashije. Hama inyuma yaho tike urumva ko ngaha niho ziri, hanyuma tuca tugufasha no kurondera akazi kiyubwiye. Hama ukava hano wasinye contrat uvuga uti ndagiye gukora akazi kandi aka kazi ngiye gukora ndafise ubunyakira. Urumva ko biratandukanye cyane na wa muntu azoguha tike hama ibisigaye ukibako. Hari igihe ushobora gusanga nta muntu ufise hari uvuga uti naka azonyakira canke bigende gute, ariko umaze gusinya contrat ufise umuntu azokwakira hariya akwereka ka kazi ugakorera ha bigenda uko. Na transport nayo turayikorera. Ni ukuvuga ko nimba ukeneye imodoka ikudeplasa gushika kuri airport nazo zirahari. Zo muri ALTA nyene? Zo muri ALTA zica zigufasha, uravuga aho zigutora, nayo n'indi service ariko uyipay ukundi. Kuko ndaje ndatanze mwirenda bwakeye bivanye aho umwe wese aherereye nkuko musanze mubizi. Ni Papa Dushme ari kuri microphone za Step Media. So guys, ngambere na mbere twaje kubashimira kutora subscribe iri kiraduga. Nukuri niteka nuko muradutera kuri Step Media, turabibashimiye cyane. Rero nkuko tubona muri ko muradushigikira natwe hahandi nyene kwakomeza ngo batubishasha bigezweho nakira ke muzigera mutuburana kuri Step Media. So uramusero guys, tubazaniye ku bantu bifuza kuja hanze, ku bantu bifuza ibintu bikeneye bitandukanye, amaservice atandukanye mu hanze y'igihugu. Uno munsi tubazaniye umudamu mwiza cyane agomba bidusigurire, aducira gace, ndetse muri bamwe bafite amakenga kuri bimwe n'ibindi bagire ico babimenye ko, kandi tubona agira service nziza cyane. Ni muri ALTA, muri Ineza House. Araza kubitubwira wenyene, reka tubanze tumuhikaze. So mama bikwaye? Sava. Umeze neza? Ndashima. Ndabona kabemwe ari kose utwenganeza cyane. So reka rero ubanze uramutse abakunzi bacu ba Step Media barifuza kumenya ati mbega uyu mama turi kumwe ninde, ni umuntu nyabaki? Ubanze unabaramutse abakunzi bacu ba Step Media. Merci. Hello les amis, Impano niyo nzima. Umudamu si umugabo umwe. Hama ndashimana kandi ndabaramukije cyane, nibaze ko umwami Yesu akibazigamye isigaye ese naduhana umugisha. Amina. Murumva yuko ari n'umukirizo cyane, bose tuza kuva ngaha turatse imihedagiro myinshi cyane. So ni Bernie yose ni Rwanda. Bernie nkoresheje cyane witwa n'akazina keza cyane. So Bernie no munsi ndakugendekeye gute uzuka wasize umugabo ajyanye cyane wamuzuye tageze gute? Sava papa, byagenze neza. Oya nta mugabo asigara ajyanye. Weekend yaheze turi lundi, yazindutse mu mirimo, hama nanje ndatse nko mubibona. Umuntu ashobora jeune marié canke? Ego turaba jeune marié. Jeune marié ndabona baratanguye kugutagatisha usabona. Ego bimaze bibona. So reka rero tuje kuvuga cyatuzanye tuganire ku by'akazi kawe. Turabona muri ALTA. Kwanza ALTA ni iki? Bantu dusigurire ALTA ni iki? Hari abantu benshi bifuza kumenya muri ALTA bakora iki n'abantu nyabaki. Okay, merci ku kibazo. ALTA ni agence de voyage yizewe kandi ikunda ikanaha agaciro abakiriya bacu. Muri ALTA dukora ibintu byinshi bitandukanye. Ikintu ca mbere ducuruza canke tudandaza amatike y'indege. Ahantu hose ushaka kuja ose iyo ariyo yose twituye bigenda neza.
ikirenze kuri ibyo ALTA amatike yacu ni ukuri ntazimvye. Oya ni promotion muriko ni ibiciro bimeze neza kandi dukunda cyane abakiriya bacu, kandi iyo umukiriya agiye anezerewe bivanye na serivisi wamuhaye n'iteka iwacu. Nizo kuko abo twakira bivanye n'ingene tubakira tukabafasha serivisi baba baturondera ko biravana. Hari igihe usanga umukiriya yaciye ahandi bikagorana, uca usanga ari ntahe nziza muri ALTA kuko abo dufashije nibo baduha abandi kabisa. None mbega iyo umuntu agiye ku kibuga cy'indege ntibirashika akaza agaruka bidogera igitike ry'indege iyo base kuryakira? Nta n'umunsi umwe, kandi ibyo nta n'ibizabaho muri ALTA. Gusa urazi ko ahandi bihora bishika basi ari abandi bahora bavuga ati twagiye kugura itike y'indege aha none hariya barase kuryakira ngo ntibaryemeye ngo ntiririhiye ibintu je sais pas ntibirashika. Oya iwacu ibyo nta birashika kandi n'ukuri nta n'ibizoshika kuko dukora ibintu tuvuga tuti ntitubikora kugira ngo twandike izina canke bigende gute, ariko tubikora mu mutekano ntangere kandi umukiriya ari sekirize ku mpamvu z'uko nimba umukiriya umwe tumwakiriye hama akagira ikibazo mu nzira nitera iwacu kandi wacu usanga ari igitutsi iwacu ntiyosubira basi ajya abakiriya baravugana kandi barashingiranira intahe. Rero iyo umukiriya agiye avuga ati hariya byagenze uku barampaye tike kandi amafaranga murazi ko amatike ntibiba byoroshe, rero hakaca haba ibintu nk'ibyo ntibisa neza. Ibyo muri ALTA turabirwanya. ALTA yahaje nk'inyishu y'abantu bahora bahura n'ibibazo nk'ibyo. Mbega ALTA imaze igihe kingana gute? ALTA nta gihe kinini imaze, ariko mu gihe gitoya imaze. ALTA iramaze nk'amezi 6. Hari abo mumaze kurungika bahora babashimira ati ibyo ibintu byanyu cyane rwose. turamaze kubarungika batari bake mu mahose yatandukanye kandi turabashimira cyane abakiriya bacu beza tumaze kurungika, baguma baduha n'abandi vraiment n'abantu b'umugisha turabakunda muri ALTA kabisa. Tubahorane vraiment. Ni ikindi kintu murushije ayandi ma agence nyene y'ibi bintu mukorana ni nakaye karusho kari muri ALTA abandi batagira? Akarusho kari muri ALTA turafasha cyane nk'abantu baja DUBAII. Urabona DUBAII iriko yakira abantu benshi batandukanye. Hariho abantu ushobora gusanga atamenya iki kintu ndakironderera hehe. Urazi ko nko kuja DUBAII ntugenda utagira visa kandi ya visa ukeneye tike, kandi ufise visa na tike navyo nyene ntibikwiye. Ukenera no kuvino uri siyakijeyo ndafise akazi ngiye gukorana ndafise ubunyakira. Rero muri ALTA utwituye turagufasha ku bijyanye na visa ntizoca iwacu gusa, biroroshe tugufashije. Hama inyuma yaho tike urumva ko ngaha niho ziri, hanyuma tuca tugufasha no kurondera akazi kiyubwiye. Hama ukava hano wasinye kontra uvuga uti ndagiye gukora akazi kandi aka kazi ngiye gukora ndafise ubunyakira. Urumva ko biratandukanye cyane na wa muntu azoguha tike hama ibisigaye ukibako. Hari igihe ushobora gusanga nta muntu ufise hari uvuga uti ntakazo azonyakira canke bigende gute, ariko umaze gusinya kontra ufise umuntu azokwakira hariya akwereka ka kazi ugakorera habigenda uko. Ntibirashika umuntu yamaze gushika ntabuza ko wavuze ati nk'umuntu agiye i DUBAII birashika ugasanga arashitseyo arabuze umuntu aza kumutegera, aho araca bikora ko ati ko mbuze umuntu anegera kandi ari mwe mwandondereye akazi bigende gute? Ivyo nta biratubako. Nibaza ko waciye hano wavuye hano wamaze gusinya kontra mu gihe ubifashijwemo na ALTA iyo rero ntishobora kubaho. Biramutse bishitse mu bigenda gute? Sinibaza ko byoshika kuko uvangaho uri en contact n'umuntu akwereka ka kazi kari hehe. Okay, none mubigira kuri DUBAII gusa niho umuntu ushobora kumuronkera ako kazi cyane no arashobora kubwira ati nkeneye kuja kandi iyo pay nkeneye kujamo yose nkeneye uzoshika nkora naho nyine murabimufashamo cyangwa mugira kuri DUBAII gusa? Ubu ntituratangura gukora ahandi, ariko uburongozi bwa ALTA siko turaraba ingene vyogenda kugira ngo twaguke. Mbega umuntu adafite ukuntu yideplace arashobora kwitura akabwira ati mudufashe twebwe iwacu twifise cyane mudufashishe imodoka idushikana kuri airport cyangwa ubundi bufasha nka kurya umuntu ataba bimenyereye kuri airport kuko urazi ko ari ibintu bigoye, ari irya mbere ugiye kuri airport birakugora. Muramuha umuntu ashobora kumufasha ibyo bintu byose?
merci kuri ico kibazo. Na transport nayo turayikoreramo. Ni ukuvuga ko nimba ukeneye imodoka ikudeplasa gushika kuri airport nazo zirahari. Zo muri ALTA nyene. Zo muri ALTA zica zigufasha, uravuga aho zigutora, nayo n'indi service ariko uyipay ukundi. Ukwayo? Ego. Ni kumwe na bijya by'itike ntibifatanye? Oya. Nagira biba biri kumwe byose ari inzaza byose muramumenye. Urazi ko n'igitoro c'ubu gitora. Muca mwitwaza igitoro. Oya bro, ntibiri kumwe gusa nyene ibiciro vyo muri ALTA biri hasi cane. Turakunda abakiriya bacu kandi umukiriya wacu aryohewe n'iteka iwacu. Ni gute uvuga ko biri hasi kandi ayandi ma agence utayakoreramo? Ariko wasanga ari mwe muzimba cyane gusumba ayandi ma agence. Oya. Ni ukuvuga ko ujya kuntu twakira abakiriya nk'abakiriya bamenyereye kuvoyaja aba yaraciye mu zindi agence aragushingira intaha akabwira ati burya ibi n'ibi byagenze uku, urumva ntibiba bikenewe ko akubwira ngo iyi agence niyi, ariko impamvu tukivuga ico turashima Imana nta muntu araza twagiriza ikintu c'ibiciro birebire muri ALTA. Ama nta kibazo ca connection muhora mubwira nk'iyo umuntu aje kwagura iki kwamurigurira ni ukuvugana n'abantu bariya sinzi ukuntu bigenza iyo habaye ikibazo ca connection ntage musanga muguze amatike kabiri. Oya, kubera umukiriya arakubwira ati nkeneye tike y'iki gihe canke iki, hama urabirondera umaze kubironka urabukinga tike. Rero tike ibukinze niyo tike, kandi maze kukubukingira iyo tike hariho ivyo ndaba nkabona ko nayibukinze. Niyo mpamvu bidakunda ko tuyibukinga kabiri. Hama habaye ikibazo ca connection ikanka ntibikunda, urumva ata connection naho ntuyibukinga ngo bikunde. None ko mbona ko muri rimikaje ushobora kurumika amahera gusa ntibabikwereke ugasanga ntibakoretse ko ayo mahera yagiye gusa ugiye kuraba ugasanga yagiye. Ibi biratandukanye cyane na rimikaje. Buri kintu cose ukoze uba ukibona mu mashini yawe. None aho iyo mashini abantu bashobora kuyibirako like bifate gute akakugura itike atariyo? Oya, ntibikunda ko ushobora kugura itike itariyo ko tike nije ndayiguha. Ndibaza akazi ushobora kugakora uvuga ururimi rumwe. Oya, kubera wakira abantu benshi batandukanye, aha ngira n'igishimwe tuzokwiga mu minsi. Nukuri kuko nk'ubu haje nk'umushinga uzumvugisha gute umugari wawe nyine uzumuvugisha uri mu rwahe? Oya, akenshi iciza usanga abantu benshi bazi icongereza, nubwo yoba pemporte yaba umushinwa yaba umuki, mugabo nta muntu ndabona vraiment byanka ko muhuza mu congereza. Urumva rero utazi icongereza ntukora aka kazi? Oya, nta na kimwe urakora bivanye n'uko oya, kandi rega naho hazomutumvikana uca wifashisha Google. Umuntu uza kwandika atabwiye ikintu biragusigira umuntu aza kubwira ikintu tumva karinda kumbwira ati rega sintaho icubwiye rabuse. Oya, umaze kutumva ico yakubwiye urumva yuko biba bigoye, nawe ntaza kumva ko wamubwiye kutatahura. Ariko kandi byongeye n'amasysteme dukoreramo n'amasysteme anglophone. Urumva utazi icongereza ntushobora kugakora kuko ntushobora gutahura n'ibyo bakurundikiye mbese. Oya, byose ukora uragenda uramenyera. Gusa ndibaza murakominika n'ayandi mantuze n'ayandi ma agence. Hariho communication entre y'ama agence like yose akora ibintu by'indege by'amatike. Oya, pana yose twebwe dukominika nabo muri systeme dukoreramo. Mbega iyi ALTA iri ngaha mu Burundi honyene canke n'ahandi irahari? ALTA iri ngaha honyene, muga byanindi nakubwira ati turiko turaraba ingene ALTA yo kwaguka. Abanini cyane ntaco bizogenda neza aho bigeze kumwe n'Imana vraiment kabisa bizogenda neza cyane. Muri service muri ALTA mukora, mbega umuntu ari hanze y'igihugu atari ngaha mu Burundi ari mu yindi continent canke mu yindi pays arashobora kugurira itike muri ALTA? Ego cyane birashoboka. Gute like wowe
urambwira uti nkeneye kuvoyaja mvaho njaha hama ukambwira uti nkeneye mu gihe iki n'iki nta ngorane tugenda ndayigukorera hama nkayiguha kuri Gmail yawe. Okay. Mbega muri service mutanga muri ALTA umuntu murajya tike mutanga ni izo kugenda umuntu agumayo gusa canke no kuja kuvoyaja murayitanga? Okay, merci. Hama ni ikibazo ciza. Hama muri ALTA turatanga amatike, hariho ushaka iyo kugenda ugumayo utagaruka muri ALTA birakunda, kandi ushaka urarihareho tu naho wowe ushaka kuzomara amezi 2 canke 3 naho ushaka akaba ari umwaka muri ALTA turabikora. Nk'umuntu yifuza kubarondera akeneye service zo muri ALTA yobaronka gute? Ni gute yobaronka vyoroshe? Umuntu akeneye service zo muri ALTA turafise amanimero de telefone ashobora kudutorako. Hama kandi ikindi turafise adresse, egayo umuntu afise adresse y'umukereye ntuzimira. Dukorera muri galeri Neza House, ni galeri nshasha abantu benshi ntibayimenyereye, irabana na projet. Deuxième étage, nimero ya bureau ni C1. Okay. Yego, aho niho tuba turi kandi iteka ryose tuguma turi imbere y'abakiriya bacu. Apa ya adresse mwatanze nta platform mukoresha uburyo bw'umuntu ababuze kuri telefone ashobora kuja kwandika akandika ALTA agaca batora iki niyendi mu batora? Ego, ama platform turayafise, turafise channel ya WhatsApp yitwa ALTA Aerolinki Travel Agency WhatsApp. Hama kandi kuri ijwi wanditse ALTA nawe nyene uradutora, kandi hariko amanimero. Hama kandi turafise n'amafishe niyo dukunda gushira kwayo marezo sosio. So murakoze cyane rero ku mwanya wanyu mwaduhaye, mwakoze. Niza ko n'undi munsi twabatuma ko muzotwitaba. Turahari kubwanyu. Murakoze cyane. Guys, murakoze cyane kudukurikirana. Abantu mwifuza kuja hanze ALTA izo bibafashamwo, kukabayi keza yabivuze, n'umviriza ikiganiro cyose guhera ko nawo gushika ku herezo. Mwifuza kugenda hanze muri ALTA bazobigufashamo neza cyane. So mugira ibihe byiza rero, utaragira like genda utonze like nakantu gato cyane ntibitwara umwanya. Commentaire zanyu turazikeneye ndetse na partage. Urumva yuko ikeneye gukora abagenzi banyu bifuza kuja hanze babuze ahantu babwira bashaka kwizera, rero muri ALTA bazobibafashamo. Utaragira subscribe genda ikoze ko kuko zokwa twabaye bishasha ibyo mwifuza byose. So mugira ibihe byiza rero, ciao ciao.